Ange none tubasuhuza tubashimira uburyo kimodahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Liyetona Colonel Isengabo Faustin wo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC yiciwe mu mirwano n'inyeshyamba zo mu mutwe 23. Amakuru aturuka muri Kongo avuga ko uyu musirikare mukuru yiciwe ahitwa Rugari wo muri teritwari ya Rutsuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yasakiranije M23 n'ingabo za Kongo Kinshasa ejo ku wa gatanu. Ni imirwano yamaze umunsi wose, bikavuga ko FARDC barwanaga no kwirukana M23 mu bice maze igihe yarigaruriye. Uretse Lieutenant Colonel Isengabo wiciwe muri ya mirwano, amakuru avuga ko hari n'abandi basirikare benshi ba FARDC bishwe naho abandi barakomereka abikomeye. Bivuga ko kuri uyu wa gatanu imbangukiragutabara ziriwe zitunda inkomere zizijyana mu mujyi wa Goma kugira ngo zishobore kwitabwaho n'abaganga M23 biciye muri Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida wayo. Ku wa gatanu yatangaje ko ibitero bya FARDC ifatanije n'imitwe ya FDLR na Maimai byose nta kintu na kimwe byigeze bigeraho. Bisimwa yasobanuye ko FARDC, FDLR na M23 bagerageje kwinjira ahitwa Kahunga ho muri parike y'igihugu ya Virunga gusa birabananira burundu. Yakomeje avuga ko mu bice bya Rwindi Mabenga M23 yasenye ifaru bibiri bya FARDC, ikindi iragitwara mu bice bya Ishasha Angwenda. Igerageza rya FARDC ntiryamaze iminota myinshi imbere y'uko iyo nabo bafatanije basubira inyuma. Imirwano ku wa gatanu kandi yanumvikanye mu bice bya Amoro Kibumba, gusa Bisimwa yavuze ko muri bice agahenge kamaze kugaruka. Hari amakuru kandi yavuga ko ingabo za Kongo zamaze kwirukana M23 mu gace ka Amabenga, gusa uyu mutwe wavuze ko atari ukuri ngo kuko nta gace na kamwe ingabo za Kongo zishobora kuwambura.